슈터고 corner Musinga kimekisha shisha Musinga alitoka kwenye kwanza ile na mandala kwa mwisho amefuatia Gonda kichwa Felicien anapiga pao pale Vitalo moja Musinga bila kosi nzuri ya Junior anatia mafanikio timu ya Vitalo kichwa kizuri cha Felicien Vitalo kwa sasa wanaongoza kwa bao moja kwa bila dhidi ya Musinga. Chambere kirangiye umugwa wa Vitalo ukisonga igisigo kimwe kubusa umugwi wa Muzinga Aristo anajaribu kupiga pale lakini ya pale
twagize mugume ngo nukino rwa gatandatu dutsinze tudatsindwa mugabo urabona ko ngene iminsi igendera akurikirana bigenda birabagora nk'uno munsi ndafashe nk'urukino ruheruka urabona ko dutsinda mugabo wamenga abakinyi bararushe birashobora kuva kuri byinshi murazi ko twari twagiye mu karuhuko mugabo mu nyuma turonka ubutumire bw'uko dukina shampiyona kwa kabiri nimwe tuvuga umuntu ariko aragwana kugira abo wa mbere yama yiteguye twe twaragize n'amahirwe yo kubandanya les entraînements mugabo mwabonye n'imbere ko hari umukinyi w'iwacu yarafise ikarata 3 z'umuhondo yitwa Trezor ari ataka afise n'ibisindo byinshi nibaza ko hajya ama match uko bategurana ama match ntangana muzinga naho bayigaye ngo ni ya nyuma urabona gukina neza irakina nibaze rero ko ntigwa rukino goroshe ni kubandanya dukora turafise n'urukino rwo kwa gatandatu iki ni cigwa turonse ni kwa mu rukino rwose turutegura nka finale nibaze ko nivyo mbwira abakinyi kandi ndabona ko naho bibagora bagerageje kugwana tubatanye amanota 3